ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimoon TV. Impanuka ino nari inje kwiga ivy'imyuga, mugabo maze gushika ino wo wari yanzanye kubera yaciyangeuka, sinabaye nshiga ibintu vy'imyuga. Jewe ubumuga ni nk'ubwo navukanye, kubera jewe nyivuka sinatambuka kandi ntivyakunda ko navura. Mu kwavura nyene naragena nubitsinda gato yari umugabo wa mama. Me rero kujya kuno umuntu avutse mu muryango amugaye ucusanga umuryango umwe ari uko ngene umuryango usanga kwinuba umuryango nyene ukakwinuba menga nasho zomara. Reka nongere ndakuramutse we wahisemo kudukurikirana. Bukimoon TV iri hose kwisi yose, mpere hano mu Burundi ndabaramutse, abari muri diaspora mwese ndabaramutse. Turabakunda cyane kuri Bukimoon. Turacari muri ca kiganiro inkuru shure, aho duca ku bantu badasanzwe, aho duca ku bantu bari special, kugira ngo batuganire kuri kahise kabo kagira ico kagufashije canke gafashije societe muri rusange. Mwamaze kumubona umutumire turi kumwe, reka ntangure ndamuramutsa. Ndakuramukije. Mahoro. Ku mazina bakuze nkande? Je banyita Butoyi Fabien, amazina yo navukanye. Abeshi ino beshi banyita Marasta, hariho nabandi bamamagara Musani gutyo. Tugusanze hano kuri ino station niho benshi bakumenyereye, ariko urafise aho wavukiye nihe? Je mvuka mu Kayanza mu ntara y'Amatongo, umusozi ni Chamizi. Umusozi Chamizi. Intara ya Kayanza. Amatongo. Wageze hano mu gisagara ca Bujumbura ryari ni muvyibuka? Je najino muri 2005 maze umwaka wa gatanu ninjiye CZM. Ni igiki cyakumanukanye Bujumbura? Je nk'impanuka ino nari inje kwiga ivy'imyuga, mugabo maze gushika ino wo wari yanzanye kubera yaciyangeuka, sinabaye nshiga ibintu vy'imyuga, ahubwo nacinge na mwibarabara ndasabiririza nyene ndasabiririza. Yes, Marasta nkuko wavuze bagutazira, uvuze ati wari yaranzanye kwiga ivy'imyuga mugabo acaranta. Mbere na mbere ko tubigerako turabona ugendana ubumuga. Yari yakuzanye usanzwe ugendana ubwo bumuga cyangwa ubwo bumuga nubwo wavukanye cyangwa byagufasha ukuze? Sawa, jewe ubumuga ni nk'ubwo navukanye, kubera jewe nyivuka sinatambuka kandi ntivyakunda ko navura. Mu kwavura nyene naragena nubitsinda hama nyene nko muhira bakansiga muhira je nyene nkaguma ngaho nyene nkasanga inzu nyene urumva nyene nta naho naje nta n'umuryango sinovuga ngo ngiye no kuraba umugenzi kubera ntivyakunda. Kubera ntivyakunda kumva no hasi na ukebuke. Ico gihovuze yakuzanye ugeze winje mu mwaka wa gatandatu, wibuka wari ufite imyaka ingahe? Nari mfise nk'imyaka nka 18 gutyo. Mu myaka 18. None yaraje asaba abavyeyi aravuga ati mumpe umwana ndamutware canke yavuganye nawe murigira? Gato yari umugabo wa mama. Me rero kujya kuno umuntu avutse mu muryango amugaye ucusanga umuryango umwe ari uko ngene umuryango usanga kwinuba. Umuryango nyene ukakwinuba menga nasho zomara. Cewe nyene narabimusavye mu mpisho, amamitamwo kumanuka. Ageze ino wenye naranampinduka gushika yahanyirukana. Amagenda atogwa n'umuntu nyene arampindaro kuri restaurant, ndaba ngaho nyene kuri restaurant nyene, mugabo jewe ntaco nari mfise nakora. Rimwe nyamba ari nk'iyo hageze nko guhata ibintu naramufasha kugira iki sekuraba ko mfungura ama nkajyama ngaho, amamitamwo nyene kujanda za gusaba amahera ansabiririza, nkatungwa nyene no gusaba. Mbere yuko uvuga ibyo gusabiriza niki, mbere yuko ufata ingingo yo kuva muhira dushaka utubwira uko nyene, mbere ko ufata ingingo uvuga ati jewe uko biri kose reka ndamusabe amanukane ndabiko noja kugeragereza hariya,
wari ubanye gute n'abantu muhira bagufata gute urumva uwo muntu ari ngaha ataca akora ngira ngo no kugira ngo wegere no mu nzu barinda guterura vyagenze gute ubwo buzima bwari bumeze gute urumva iciye sinageze cewe ndibuka gatoya nkiri mutoya ce nakuze mbona mba kwa nyokuru kuko sinzi ukungene nagiyeyo nkiri mutoya mbere rero nyokuru wewe yahora mpimpanura akambwira we mwananje nyoko wawe ntakwemera neza mbere rero sinzi ko ari kubera ubwo bumuga canke ari iki mugabo wewe agakuranye na mpimpanuro je ndaguma ngaho amanyene wenyene aragiriganjana mu ishuri biranka kubera hari kurembanza ndaheba ama rero mama cashaka kunjana kwiga ahantu kure aho yari yatangwe kukwemera mama uya kwari kugira be n'umugabo wiwe bace banjana kuba mu Kirundo kwitonga uwo mugabo wiwe yagoze aho rero banka yuko baguma bakubona canke urumva hanini ikintu twapfa ni nka kujya dufate urabona uvutse umugayi babona yuko ataco zomara cambere kimwe kandi mama kubera nije ndi umwana mukuru muhira niwe wari imfura kuri mama mama na papa kubera papa yapfuye mu ntambara rero mama papa wawe wari wamumenye hoho cyane papa sindamwibuka neza kubera papa yapfuye uri batoye yapfuye uri turi batatu aho mama yaca byara abandi mu nyuma yabo mama rero mama bashaka kujana kw'iryo to uya rero kubera kujya kuntu uco usanga uvugira nk'ibintu byo mu rugo ibindi nibiki bivanye no kungene bamfata nabi nivyo rero mama byatuma ashaka kunjana kure ahantu ntashoboye urumva kwidegemye batari bunakubone bavuga ati turabe ko basi tutoba turiko turamubona mama rero niho naba ngaho je nyene ndabimubwira nyokuru aranyankira gose mbere na nyokuru arashiramo inguvu mama rero ca ngenda kwiga mu vyegwa Ingozi ndiga umwaka ngira ndawumare ica ndagira ingorane y'amaso mama rero aca arangakumbuza tena mama rero ca ndaza ngaho nyokuru yaragiye ari aheze umwaka umwe niho nyokuru yo yacapfa mama n'ubundi ndabona kubera nyokuru wewe rero apfuye naciye mbona yuko ubuzima buhindutse kubera navuga none aha nzobaho gute nzosaza mama ngurira impuzu azozingurira gute nubundi atahora nyitaho niko guca nsaba rero uwo muntu ngaze kunsabira ishuri y'imyuga ino we kubera yarahamenyereye yarahamaze igihe kinini ino mama rero we yageze nacarangeuka rero ca ndahitamo rero ko kuja mu barabara nyene uko nyene watubwiye yuko wirirwa muhira uryamye barashobora nko kunshigasiga muhira hama bakansiga nko muhira nkirirwa nko muhira nyene nkirirwa niyicariye ngaho muhira nkirirwa ngaho rero nyene nkiyumvira ukungene nzobaho nkumva biransize nta musoza kaza hamwe basanga ndiko ndarira nanyukura kambaza nkico noba narakoze bambe nk'uwansindiye abura na kimwe mvuga mbere yuko uza gufata ingingo yo kuvuga ati ndagiye mu gisagara ca Bujumbura reka uwo muntu antware turaza kugera muri ico gihe yaciye kwihinduka ubundi ubuzima wumva ubayemwo wabwakira gute umutima wawe nkiri ruguru ubuzima nari mbayeho ingene uravye ingene bagufata mama atakwemera ico gihe kubera nari nkiri umwana nabona ko ari bisanzwe kandi nari kumwe na nyokuru rero urumva ukiri umwana ntubuze yuko umuvyeyi muzovana ciye kubera nari nzi yuko nyokuru tuzokwamana kandi wewe nawe yarabimbwira akambwira wewe ntubone ugira nk'uko wewe umunsi nagiye wewe uzoca umanuka i Bujumbura iryo jambo ndazi kenshi yarakunda kurimbwira ciye nkamubwira yaje sinzogenda ahubwo yarageze igahagwara nyokuru nyene araremba ciye ahubwo naciye manuka ino maze ndwica numva yapfuye n'ubundi ca ndongera ndaduga duze uwo mugabo acaduga nyene aduze ku rubanza rwa nyokuru kubera yari umugabo wa mama rero naca ndabimusaba ibyo tugeze nore yacarangeuka nyene mwashikiye hehe nimba uvyibuka mu Kamenge niho yarasanzwe akorera byari bimeze gute uwo mugabo niho yaraba kandi niho yarafise n'umugore yarafise abagore babiri mama n'uwundi mugore nyene yarafise kubera ubundi babyaranye umwana umwe gusa ubundi akuzana yakubwira ko akujanye
wewe yari yanyemereye yuko azonsabira ishuri y'imyuga. murahageze rero murahabaye atangiye kumpenda ngo yaragiye kwijaba ngarabura yaragiye hariya na hariya arabura amacere nyene ndaguma ngaho nyene hama rero gushika yambwira burya rero wangu urakumbura uraza kurondera amahera muri ville yumvira none gasha ko atacu nshoboye gukora nzoyarondera gute wewe rero kubera nuvuga ko yari nk'umukuru w'abakarani we yarazinduka gose haci hagera rero igihe wenyene zaramfata nzindura mu joro nka saa 10 tukaca dufata bisi zijya za mbere gashaza ngaje nshira haje imbere ya bisi haje imbere y'amatwarete butelana ca nkalindira amakabu zoje amanyene je nkaguma ngaho ari nigiye naba nice nko kubarabara nk'umuntu nyene nkamutera ikigongo akama nk'amajana 5 canke igihumbi ubuzima bukabandanya gushika rero yaho atangira kumbwira ngo ninze ndamuha amahera ngo narose sinzi wenyene ngo ngazangara yabika amareo niho naca mvuga shaho kumbe rero ubu nawe sineza ari kandonderera canegera rero umugabo nyene yari afise restaurant nkuko yitwa James ndamusaba indaro nyene nibera ngaho nyene James muba muramenyanye ariko mukurindira ko mumenyana kubaho ku isoko wahamaze igihe kingana gute ku isoko aho nyene yakuzindukana muri iryo joro aho je yarazindukanye na kansiga ngaho ubwo buzima bubaye mu igihe kingana gute narabubaye mu igihe kinini kubera harageze igihe menyera ndamenyera nyene ndabona ko ari bwo buzima kubera nibwo buzima nabona ataco noshobora gukora urazi ko umubiri urafise kungena ukora ko dufungura ni nako ubandanye ukora ibindi hari igihe umuntu ashaka kuja mu bwiherero yagushizaho ku isoko nta muntu numwe muri kumwe kuri parking hageze kumva ushaka kuja mu bwiherero vyagenda gute naragenda nyene buke kubera ndashoboye kuva hasi nuko bitagona gusa ko ngenda urugendo runini ukiyaranje ukagenda yego muza kuvana rero gute waramusezeye sinamusezeye kimwe gusa natsindaro hambavu yiwe kubera yaranyirukanye arambwira we duga rero ko vyase dugusubire ku ishuri ndamubwiye je ndiyumva n'ubundi mama tudahuza sindi busubireyo nige reka ndaboko ngene nsaba indaro ngaha hama ibisigaye urumva Imana izobikora rero je ndasaba indaro nyene kuri uwo muntu hama ngoma ngaho nyene n'ubu gushika yawe nyene ndonka amahera makeya nkipangira inzu yamahera makeya nyene tukabana n'abandi nyene hama nyene ndabaho ubwo buzima nyene kugeraho yaho wipangira inzu wigeze kutubwira ko wavutse ubona umugaye ndetse udashobora no gukora ikintu na kimwe wirirwa uryamye gusa ariko twabonye usa no kugendagenda buke waje kwivuza vyagenze gute kugira ngo ushobore no kuronka uduvuko tw'uwara sinaje kwivuza ahubwo hanene ibyo ncamo biba kugira binyigisha kubera novuga yuko na byose mu gatondo mbona mpagaze mu gatondo uhagaze mu gatondo mpagaze nta kwa muganga nagiye kandi nta no mu masengesho nagiye twe tuvyuka tubona turyamye wewe wavyutse uhagaze je navyose nisanze mpagaze mu gatondo wari waryamye hama je nararyamye mu ijoro nyene kujya abandi baryama mereyo navyose mpagaze naravyutse mu gatondo nsanga ndahagaze ntambutse nyene mbona ndasohotse no uhagaze imbere y'igitanda kandi rero icyantangaje narororotse nari njyamye no ku gitanda narororotse nsanga mpagaze hasi ni ibintu bitoroshe ni nico no kwita amashimwe cyo gihe nari maze iminsi ndabirota ndota ndiko ndiruka n'amaguru turi kumwe n'umuntu araho arambwira kumbe rero ndamubwira muhira ndababwira cewe kweri narose ndiko ndiko ndagenda kandi ndimo gukira muhira nyene baranshwanira ukuntu nyene baranshwanira nyene ibintu nyene burya rero bamaze nyene kuzo babanshwanira nkuko ndavuga jereo ko vyase nta kundi cendagana nyene ndabibwira uwo mutipe nyene yari karanyiruka ko nk'ibirota cembwa ngo kumbe rero uzokira cyane niho hazi nkameze nk'atatu gose navyuka nyene mbona je nisanze mpagaze mu bisanzwe wibereye hasi
hama nyene ndasohoka nyene muhira nyene mbona nyene baranezerewe kubera naba kwa nyokuru n'ababanyi nyene baraza nyene bararaba hama bica bigumuko me rero uko inguvu kwigihe gihera ni kwinguvu zagiye ziriyongera kebuke kubera ubu ndashoboye kuva nko ngankaja gufata bisi hariya n'amaguru yes urashobora gufata bisi watubwiye ko ndetse ari wirondera n'amafaranga yo kwipangira ayo mafaranga yavuye mu biki ayo mafaranga narasaba nyene nyamba ndose nk'igihumbi nyamba ndose nk'ibihumbi 2 nkaje igihumbi kindi nkakibika kugira iki ndabukungene noba yego numva n'ubuzima butoroshe uno munsi rero bimeze gute uribana uripangiye mbega niba wipangiye ubuzima bwo kwitunga bumeze gute ku muntu adakora nkawe okay ubuzima bwo kwitunga mu bisanzwe bajya novuga yuko Imana ataciremera bose kubera rimwe ndaronka amahera y'inzu canke nkayabura ndayabuze nkabyiranye n'inzu we akanyumviriza kubera uroma nawe nababona yuko atakonogera arakumviriza inzu yiri hangahe inzu ndayireha 25 yego none ubona muri ubu buzima ubayemwo ndavye utuntu udandaza sinzi ko nayo 25 arimwo uraronka yo gufungura nayo kuriha inzu bigenda gute rimwe birashika nkayaronka ndayo mboze naho nkiyangana kuko bise biruta kwama nteka amaboko kwa kundi kwama hahandi ni ibintu bitoroshe na gato hariho abakwegera bakavuga ati reka turabera Rastamani tugire ico tumufashije hariho bamwe n'abandi baza bakamenda yene je nkavuga wampenze ivyanje ntibirashika kuko bizoza muhira gute murabonana baraza makuru yawe bimeze gute muhira rimwe ndagenda nkabaramutsa akambona nyene hama nyene tukayaga hama nkongera nkigarukira umubano wawe na mama wawe wibutse ivyo mwagirana ico gihe asa nuko atakwikoza ubu mubano umeze gute nubu ni nkico kimwe kubera ntaco ndiye Maria ntaco ndishikanako mugabo ndifuza yuko ari ico nzoshikako kubera mu bisanzwe ikintu cyose ni mu mutwe iyo ugeze muhira ubona kwakira gute mama nyene anyakira nyene ibisanzwe nyene nanje nkabyakira uko mugabo ndazi igihe Imana izonyibuka nawe nazonkunda kubera umuvyeyi ajya bari umuvyeyi muvyeyi ntiyo kwanka ngo nawe ngushe umwanka oya we wahubwo gwana nico kintu gituma mutahuza kubera umuvyeyi nawe yo kwanka na wundi uzokwigerura nka ruta wa wundi oya umuvyeyi aguma ari wa wundi nyene none ndavye utu tuntu dandaza n'utuntu ndetse mbona umuntu adashobora kugura vyihuse ko nta bifungurwa birimwo okay arige haza nk'umuntu kavuga uwo muntu kwere rafise umutima wo kurondera kanshorera nk'akantu arigimba nkureye ko sensa arige canke ugaca usanga haje nk'umuntu arampaye aranguriye n'akandi ndumva ugaca usanga nk'igihumbi cyo kurya kirabonetse canke hari n'igendo nka 2 ico gihumbi naco kikangazoca ndabico ndagikoresha mu kibano rero ubona mubanye gute n'abantu mu kibano je turabanye n'abantu neza bera abantu kenshi barankunda kandi mu bisanzwe yaba batankunda ntibiba neje simba mbayeho kandi hanini ari ukungene twebwe dufate umugaye ariho inyifato wifata ituma abantu bakwanga nkiyi icyambere kimwe umaze kuba umugaye ukihebura ukishira inyuma y'abandi cyo nico gituma abandi bose bakwanga hariho rero abavyeyi tugenda tunihuta dusa n'abasozera hari abavyeyi nkuko wabivuze ubuzima mwabanyemo na mama nyuma yo kuvyara umwana mugaye abona yuko ataco womara atanico uzopfumariye umuryango hariho ndetse n'abahita mu ngingo yo kunyegeza abana ubwo nuko wagize nayo mahigwe uravuga toya reka jewe nsoke nigire nizihe ngorane dusangize ingorane abana bavukana ubumuga bahura nazo cane mu miryango bariho okay nagira mbanze mvuge kwanza nk'abantu dusanze tumugaye twari dukwiriye kwanza kuja hamwe twebwe tukungurunane kuko tumaze kwihebura twikuye ku bandi kandi nitwamara kwikura ku bandi twiyatse n'ibindi kandi
kandi tukareka kwama duteza amaboko tugakora kubera ariho n'abandi benshi bakomeye bakora kandi badatera imbere kandi ukoze umugaye utegerezwa kuzotera imbere kubera iki Imana nawe nirara bikavuga ujya muntu kwere uko ari kose yakoze kanabo kungene ndamubesha cyo ni kimwe cusanga ikindi naco cusanga babandi bahora bagucira amate mu maso ukuntu bakubwira amagambo bishakiye ibaba bakiwe kubwiye gacusanga hariho nk'abantu bagukunda kubera ubasega ariwo uca wumva ngo ngo tuzogufasha ngo tuzogufasha iki ngo tuzokuwegeza kuri iki oya cawe hajya nico wirondereye kuko n'Imana urashoboye kubuvuga cindi ko ndakora iki n'Imana ikavuga nakarafise ishaka yo gukora tikana muhezagire ikakurungikana n'umuntu ndibaza akazogufasha akazogufasha narinda kubajije rero tubwire ingorane muhura nazo mwebwe muvukana ubumuga ingorane muhura nazo mu miryango zikomeye ndetse mutigera muronka nakajyo ko kuzishikiriza okay ingorane za mbere duhura nazo abantu bamugaye badufata nkuko menga ni turi abantu nka karorero gatoye ndakubwire je kugira niyumvire gukora ibi mu bisanzwe sinovuganije nabyizanyemo oya jewe harageze igihe mara igihe ndino aragera igihe je twakundana n'umukobwa hama uwo mukobwa kwanza ndamutera inda rero kubera ico gihe nta nico nakora mu bisanzwe oya hama nyene araguma ngaho Ure tuvugana bafise umwana umwana arabo ndamufise w'imyaka 3 bijya rero uwo mukobwa nyene aragera igihe amvurugo kuntu nyene ndabona nyene ndavuga nkuko jewe meze uko kandi nuko ngene ameze je nitwobana hanyuma inyuma yaha hariho umukobwa yaba mu rupango nkuko je kweri nkumva nyene ko ndamukunze kweri nkumva nyene ko ndamukunze Cheme rero nkarabahomba naha nkaca ndaba nuko ngene mbayeho cingaca numva nyene ukabona ntibijanye nkabona yuko ntonaronka ningene ndabivuga yes ingorane rero nshaka kumenya ni zazindi muhira izo wibuka ukiri muhira ingorane rero bajya abana bahura nazo hari n'abanyegezwa kugira abantu ntibababone okay ariho nk'umuvyeyi avyana nk'umwana akabana menga aramugaye ntashazomara dushaka dusangize aho nyene bakikuryamika muhira wabona batashe bakubonye bavyakira gute me rero je bansize muhira mama nyene nabona kwa ndaba nabi nyene nkuko nyene atanisho nzokwimana atanisho nomara mugabo nyokuru wewe kubera nari kwa nyokuru yategezwa kumwineke akankunda mujoro tugahunga nyene nyokuru akampungana mugabo mama nyene haragira nko guhunga mama kero yakansiga ngaho yes ni ibintu bitoroshe rumva ko namateka maremare wagiye uracamwe ubona rero ari giki wofashwa kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke nuko kuba warihevye wumva abavyeyi baragutaye ubona wofashwa iki okay ikintu cambere no fashwa umuntu wese mu bisanzwe afise umutima w'urukundo nuko yomfasha kwanza kuko nanje ndafise anini cyo nshaka gushikako kuko nanje sinshaka kuzokwama muri ubu buzima akamfasha kandi abona yuko nanje ntegerezwa gukora kamfasha ico gukora pana wawundi azoza ngakubwire gutora ngo igihumbi ngo genda uje ngejo ngo nzokongera oya aje uwo guhifi n'uwo kwigisha ko yiroba kubera yigwaye no munsi ejo ntazokongera kandi nka leta ikadushigikira abantu nka twebwe twiyumvira gukora kugira iki natwe tuze turonke ico twigisha abandi bari inyuma ariko hariho amashira hamwe y'abamugaye kandi aravugwa misi yose aravugwa ntibigera baza kubegera oya nta n'umusi numwe nta n'umusi numwe je ndabana banyegereye namwebwe ribaye ijyambere kibaye ikiganiro ca mbere koze yego yes nakaye kamure wotera abavyeyi na cancana abo bumva ko umuntu avukana ubumuga ataca amazi okay nk'umuntu wese azi w'umuvyeyi yo afise nk'umwana mugaye canke
ataramuronka igihe hose azomuronkera kintu no basaba gusa bamufate nk'abandi kuko icambere kimwe barashoboye kuyiga kandi n'abantu nk'abandi urakoze cyane Rastaman tugushimire cyane vyimva mutima sana mwe murakoze cyane kandi nabasabye no hanyuma muzongendere turakwemereye ko tuzogaruka vuba kandi muzaba mugize neza urakoze cyane sawa namwe yes reka mfata kanyero ndabashimire mwebwe mwese mwahise mu biganiro vyacu na cyane kiganiro inkuru shure iyi ni Bookim TV je nitwa Billy ariko sinosezerana kwibukije yuko gufasha bitanga umugisha ikiganza kitagira guca naco nikisubira ngo kiguruku iyo utanze birakugarukira ni vyinshi yagiye asaba yuko yofashwa kugira ngo aje mu buzima nawe yumva ko bwogira ico bimufashije ndetse yiteza imbere abagendana ubumuga n'abantu nk'abandi mwakoze cyane turacari kumwe tuzosubira tumugendere ciao ciao mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bookim TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bookim TV.